ni wowe bita amanoti mbega urafise izo noti ntukunda kwambara igoti ugashira ku karuvati je ndapa ntambaye igoti bandiko shaka iyo noti turi kumwe n'amanoti kandi arasiga iyo noti reka nigire je ndamucike ntazasubire kumboni wabo kubera jewe nananiwe baje bagenzi bambwira ngo yikundira bandi bafise akanoti gumako gabanya urwamo nkundira induru kubona jewe dutandukanye n'ujya mudemo kandaro wanje ivyo mbwira byose wanje mbona rize ro bakunda akanoti bo ntibatanga babwiye ikintu wumva ari ndira bo bakubwira zana ubunyene utazanya ubunyene turaguheba kubera ubwoba ukaja gukopa kumva urukundo rwabo ni no mu muhungu wese bamuha inambu ushaka umubwire ni ngombwa mugende mubwize ukuri canke umuhende wavuga zana ndaje ngende kukarazi ko ari ngombwa guhende kuva muri 2018 umaze kukuzanira akanyungu akahe nta avantage urabona mu muziki avantage muziki Burundi ago ariko avantage maze ko na muziki nabagenzi benshi nibo maze kuronka bigatuma naho nje bavuga ati ujya mungu n'umuririmbyi arafise ivyakora arumva iyo niyo nyungu je maze kuyibonamo zana mukusanya muzana we guserevu bandanya uzana yo machupa kama unataka pesa usijali tunakupa stories za madenu sinambie naogopa bacho mugano wabirimye siwe yabiriye sinibanira kweri nta kibazo niteza ivyo ducamwe mu buzima keshi sivyiza nico gituma uno musi naje kwinezereza ivyo ubuzima mugenzi nukuri biragoye byo ducamwe keshi bigenda bitwigisha maze message yewe ndondera amahera kandi sinkubesha naraya rose zana Yes, bakunzi ba Amanota TV banyitwa Tecno Roda Promoter cameraman Jaden Smith Alamfuture. Uno musi rero twasimbiye mu kigobe gatoyi tugiye kuvumbura mu star bazi kwizina rya Eric Star are cameraman osha ukamera neza ahantu ukabereka. Nta mu star numwe ngira ngo afa kwinjira muri kigobe ngo agiye kuvumbura. Cameraman twagerera. Yes. Nyaruka. Yes. Cameraman nyaruka twagiye. Hodi. Cameraman twinjiye. Yes. Cameraman nyaruka twamutoye. Bakunzi wa Amanota TV nguwu Eric Star mambo. Umeze bo ndakuramukije naho numva ngo hari corona oya nibinye nubona oya twavuze agoro twadodoye mba umuduga ni gwawe cameraman umuduga uri kurabona si gwawe oya ni wande sinzi ahantu hari zuba kereke pari ngo tuduge haruguru gatoya hama tugire cyo ugivyo bintu mwihavyo kuza mutabwiye umuntu wapi oya ntana kimwe naho hari cyo bitwaye nacho ngo tuduge atoya hano hari agatutu Eric Star ya yes aha ndibaza hameze fresh tuhagarara ngaha Eric Star ramutaba Amanota TV Amanota TV ndaramukije umeze neza ngira bavyumvise nabo barameze neza reka ndabishure. Yes bakunze ba Amanota TV warone ko ibintu bitoroshe twinjiye muri kigobe ngira ngo mwabibonye. Yes Eric Star uri umuririmbyi yego ufise indirimbo zingahe 8 kari nyinshi watanguye kuririmba ryari 2018 indirimbo ya mbere watanguye kuririmba ni ya naragukunda magapera kuyo nyene kugira ngo ba Amanota TV ubaryohereze ubakire nk'umuririmbyi oya mbanza kubaponda mwebwe nyene ni wowe bita Amanota oya je ni Tecno Roda Promoter Manota ni mugenzanje banze kikonyishura ni wowe bita Amanota mbega urafise izo noti ntukunda kwambara igoti ugashira ku karuvati je ndapa ntambaye igoti bandiko shaka iyo noti turi kumwe n'amanoti kandi arasiga iyo noti reka nigire je ndamucike ntazasubire kumboni wabo kubera jewe nananiwe baje bagenzi bambwira ngo yikundira bandi bafise akanoti gumako gabanya urwamo nkundira induru kubona jewe dutandukanye n'ujya mudemo kandaro wanje ivyo mbwira byose wanje mbona rize ro bakunda akanoti bo ntibatanga babwiye ikintu wumva ari ndira bo bakubwira zana ubunyene utazanya ubunyene turaguheba
ugaheba kubera ubwoba ukaja gukopa kumva urukundo rwabo ni no mu muhungu wese bamuha inambu ushaka umubwire ni ngombwa mugende mubwize ukuri canke umuhende wavuga zana ndaje ngende kuko arazi ko ari ngombwa guhende ya Eric Star kukaze none none iyo ndirimbo wayimviye gute wari utuzi wari usanzwe uziba amanoti ndabazi canke wanyene washatse kutwiba nyene izina ryacu cirizana mu ndirimbo nashatse ndabaze ko izo noti muzifise ko mwisi Eric Star vraiment novuga felicitation kweri kwigejwe ryawe thanks ego kabisa urafise ingabirano idasanzwe murakoze ego Eric Star none umuziki umwiyo myaka kuva muri 2018 umaze kukuzanira akanyungu akahe na avantage urabona mu muziki avantage muziki Burundi agoye ariko avantage maze ko na muziki nabagenzi benshi nibo maze kuronka bigatuma naho nje bavuga ati ujya mungu n'umuririmbyi arafise ivyakora urumva iyo niyo nyungu je maze kuyibonamo apara y'umuziki nta kindi kintu woba ukora quelque part sindacibuka nta kintu woba ukora pana sindacibuka nta kintu woba ukora apara y'umuziki rega je nibuka ivyo ndiko ndakora ivyo mba nakoze mu wundi mwanya ndavyibagira Eric Star usanzwe uvuka ngaha nyene mu Kigobe je mvuka Ikarusi ukuva utangura kuririmba nyene wari usanzwe banyene Ikarusi nari mbino wari ubino iyo myaka yose Eric Star ko tutarakubona ko TV online nibi ama TV biragoye kubera ama TV umwe wese usanga umwe wese arondera umugenzi we keshi tari mwebwe nabonye muronde wari we wese beshi barondera abagenzi babo birashika umuntu arakora mugabo aramwirengagiza gasanga bamakuri babandi nyene bamwe bamakora vya bindi no bamako kandi impano ziba ari nyinshi na cyane Eric Star ushaka umuziki ugushikane hehe ukushikane kuki je ndashaka ko ngeza ku ndoto zanje je ndafise indoto zo kubona nuguje studio yiwanje ndumuririmbyi kandi yubatse izina mu gihugu no muri East Africa birumvikana Eric Star nuwahe muririmbyi ngaha mu Burundi wowe uvuga ati kiretse no mu Burundi akumotiva cyane kusumba abandi hano mu Burundi yego ntawe mu Burundi ntawe vya vrai ibibazo kene ivyo je birango yakwishaka kubera ndibuka yuko murashobora kubaza ikibazo kumbe ico kibazo akaba arico muca mugira urumva ukambaza ikibazo ico kibazo ndacishuye ndibuka narakoze interview imwe ambaza ikibazo kene ico interview yaciye ayifuta Eric Star Twakubaza AMANOTA TV kugira nyene bamenye vyinshi kuri wewe bibuka nongera kubibutsa AMANOTA TV wowe utaragera subscribe simbera kuri YouTube kuri channel ya AMANOTA TV na channel ya hagira afise channel ya wita gute kuri YouTube Eric Star Burundi bakagira subscribe kuri channel ya Eric Star Burundi na AMANOTA TV mwibuka kubigira Eric Ambwira akajambo kamwe canke tubiri AMANOTA TV wo bifuriza AMANOTA TV no bifuriza kugera kure bagatera imbere kubera AMANOTA TV ni TV nabonye ifise umutima mwiza kandi ifasha bose nico no yipfuriza no gutera imbere igashika kure bakonzi AMANOTA TV twari kumwe na Eric Star ikibazo tutakubajije mu bibazo byose utubwira n'icyaha ikibazo utambaje ukambaza ati Eric akunda iki Eric yankiki Eric akunda iki yankiki jewe ico nkunda ndakunda commentaire z'abantu bamponda mico nanka ndanka umuntu ambaza akazi nkora yego ngira bavyumvise abafanzi bawe bakunze AMANOTA TV nahanye n'ikiganiro cyacu tukirangirije turabakunda cyane nta nshuti nkamwe twari kumwe no mustar aba mu Kigobe quartier nyene zitamenyerwa namwe murabizi yitwa Eric Star asanzwe yibereye ngahanye to ikindirimbo yawe nshasha uri kwagusohora ducishirizeho gato Zana mukusanya muzana weguserevu bandanya uzana yo machupa kama unataka pesa usijali tunakupa stories za madenu sinambie naogopa bacho mugano wabirimye siwe yabiriye sinibanira kweri nta kibazo niteza ivyo ducamwe mu buzima keshi sivyiza nico gituma no musinaje kwinezereza ivyo ubuzima mugenzi nukuri biragoye byo ducamwe keshi bigenda bitwigisha maze message jewe ndondera amahera kandi sinkubesha naraya rose zana
Yo, zana. Jana naryohe wamenga twogwigumira mu muziki. Bakunzi ba Amanota TV nahanye ni kiganiro cyacu gihereye. Turabakunda cyane. Twari kumwe na Eric Star nawe nyene yabasezera. Yeah, thanks. Nagenda basabe mugire subscribe kuri Amanota TV. Mwongere muje kuri Eric Star Burundi kuri YouTube na Facebook hose aho urondeza Eric Star Burundi bacamukwereka. Yeah. Na cameraman Jaden Smith sinamwibagiye adufasha nyene ukamera bien ndiko ndabibona ariko abikora neza. Turabakunda cyane nta nshuti na nkamwe mugira amanota n'amanoti. Be blessed.